Ndabaramukije kaze mu kiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka y'u Burundi. Muri kino kiganiro turagaruka cane ku bibazo vyunganirwa ba nyakubahwa abashingamateka babajije nyakubahwa umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji kugira ngo atange umuco kubijanye n'iduga ry'ibiciro vy'ibintu nkenerwa mu buzima bwa misi yose. Nkaba nsubiye kubaha ikaze. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 Myandagaro umwaka w'2023 Inama Nshingamateka yarakoranye irongowe na Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe aho banyakubahwa abashingamateka bari baramutse babaza ibibazo vyunganirwa umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji kunguruza abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Ahanini ibibazo vyabajijwe vyari vyerekeye iduzwa ry'ibiciro muri buri gisata aho ibiciro vyadugijwe mu gihugu ku bintu vyose vyankenerwa mu buzima bwa misi yose harimwo isukari nubwo nubigikenye kandi igiciro caradugijwe, isima, igitoro, ivyuma, ibinyobwa, ibifungurwa n'ibindi. Banyakubahwa abashingamateka bakifuza kumenya impamvu nyamukuru kugira ngo abadandaza n'abenegihugu baronke umuco. Kuri ibi vy'ibiciro banyakubahwa abashingamateka barashatse kumenya ko ubushikiranganje bw'ubudandaji aribwo bushinga ibiciro vy'amahinguriro kuko biguma biduga kandi bubibona. Aha nyakubahwa Marie Chantal Nijimbere akaba yavuze ko bo baraba gusa ko ayo mahinguriro adashinga ibiciro bivuna umuguzi. Ubushikiranganje bw'ubudandaji kubisanzwe ntitujeje gushinga ibiciro by'amahinguriro. Ico dukora no kuraba gusa ko ayo mahinguriro ashinga ibiciro bibereye bitavuna ihinguriro bitavuna kandi umuguzi kugira ngo ibiciro byashinzwe bishobore kuba vyisunze ineza y'abenegihugu. Nayo ubundi ho amahinguriro niyo abariko arahingura ivyo bihingurwa araheza agaharura kudo production yavyo no kuvuga inguvu n'ibikoresho baba bakoresheje kugira ngo bashobore guhingura ivyo bihingurwa hanyuma bagaheza bakashinga igiciro. Rero ikiriko kirakogwa kugira ngo ayo mahinguriro ashobore kuduza umwimbu nuvuga nti sindabigarukako kuko mu nyishu twatanze twaravuze imbonyamukuru zituma ahanini aya mahinguriro hari gihe biboneka ko umwimbu udahagije. Nivyo hari gusanga hari hinguriro litagifise capacité de production ikwiye nk'ihinguriro Sosumo murumva yuko isukari no musi rihingura idashobora gukwira bene gihugu bose. Ariko muri aya mahinguriro y'amaproduit ko turavuga na cane nka Buseko canke Brarudi na capacité de production bafise ntibashobora kuyikoresha yose kuko haba hari ubukene bw'ibikoresho vy'ibanze bivuye kuko hari igihe bataba baronse amafaranga mva makungu yo gushobora kuja gusumira ivyo bikoresho vy'ibanze mu masoko mpuzamakungu. Rero kugira ngo tuduze umwimbu mu ruhara rwa twese n'urugamba rero novuga go kugwanya ubukene rwa twese kugira ngo n'aya mahinguriro ashobore kuduza umwimbu. Mu gihe ibidandazwa vyinshi biboneka babanje kuja kugurira ibikenerwa hanze y'igihugu ariko bakabura ifaranga ry'agaciro, umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji yamenyesheje ico leta iriko irakora kugira inyishu ngo ziboneke. Ikigega ca leta ukibaza ico wagihaye ni kuvuga ngo amafaranga mva makungu ababonetse araheza agasabikanywa mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu kugira ngo dushobore kubandanya dukora ibikorwa bitandukanye. Aha rero mu gisata c'ubudandaji hariho des priorités nkuko nari nabivuze iyo amafaranga mva makungu abonetse muri ico kigega bivanye n'ivyo natwe turiko turakora kugira ngo dushobore kuyaronka araheza agatunganywa agahabwa suivant les priorités. Ibyo ari byo byose hariho les priorités des priorités nk'ibijanye no kuja kugura imiti, ibijanye n'ifumbire, ibijanye n'igitoro, hariho ivyo kuvyukuri tokwirengagiza. Ari naco gituma rero iyo hageze kuja kugura ibikoresho vy'ibanze hari gihe baheza bakamanyurirako
ayo mahinguriro dukeyi kugira ngo bashobore kubandanya bakora mugaba amafaranga yose baba bakeneye va makungu ntibaheza ngo bayaronke ariko inovuga ni context turimo itazokwamaho ari naco gituma tuvuga tuti twese tuje hamwe kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu duhingure ibyo twirimira hano mu gihugu cacu Burundi tuvyaza umusaruro agataka Imana yaduhaye gutyo dushobore kuronka amafaranga mva makungu hanyuma dushobore kuyahereza abo bose bifuza kuja kugura ibikoresho by'ibanze. Mu gihe havugwa ko ikiza c'ingwara ya COVID-19 gishobora kuba kimwe mu bituma ibiciro vy'ibidandazwa nkenerwa cane mu buzima bwa misi yose biduga, nyakubahwa umushikiranganje w'ubudandaji yishuye avuga ati nta numwe yobideha iki kibazo c'ibiciro si kibazo kiri hano mu gihugu cacu c'u Burundi conyene nuko kuva aho ibihugu biterewe n'ikiza ca COVID-19 haribonekeje impinduka mu butunzi bw'ibihugu na cyane ingaruka mbi z'ikiza ca COVID mu vyerekeye ubutunzi bw'ibihugu bwatanguye kwibonekeza cyane mu mwaka wa 2022 aho vyagaragaye yuko ibikoresho vy'ibanze vyinshi vyagiye biraduga ibikoresho byose byo ku masoko byaba ivyuma canke ibindi ndetse bica bitako n'ibikoresho n'uburyo bwo kwiyunguruza aho twabonye ko igiciro c'igitoro n'igiciro c'amaservice ya logistique cagiye kiraduga ku mwaka novuga nti igihugu c'u Burundi sizinga twebwe ahubwo biranadukora ko cyane kuko ivyinjira hano mu gihugu cacu c'u Burundi byose byinshi tubikura mu mihora itandukanye kuko ntituri kwibahari nka 80% nivyo vyinjirana ku kivuko ci Dar es Salaam. Hamwe n'ivyo rero umushikiranganje Marie Chantal nije imbere yamenyesheje banyakuba Nshingamateka ko umudandaza wese ategerezwa gukora yisunza amategeko kandi akaba afise ibisabwa vyose bisanzwe biranga umudandaza akongera agakora ku neza y'abene igihugu bose. Nayo ku kijanye n'uruganda ruhingura isukari Sosumo rutagishobora gukwiza isukari mu gihugu ariko hakazanwa isukari ivuye hanze kandi gashigwa mu mifuko ya Sosumo, umushikiranganje yavuze ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo abene igihugu baronke isukari. Iyi ngingo yafashwe hamaze kwibonekeza yuko uruganda Sosumo rudashobora guhingura isukari ikwiriye abene gihugu bose. Muri ico gihe rero uruganda Sosumo ruraheza ruhabwa uruhusha rwo kuja kuzana isukari rushobora gusahiriza umwimbu w'uruganda Sosumo hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyo sukari rero ishitse hano mu gihugu cacu c'u Burundi iraheza igasubira igatekerwa kuko Sosumo yizana mu yindi mifuko hanyuma igaheza ikayitunganya neza ikayitekera kugira ngo ishobore gushikanwa mu bene gihugu. Nivyo iyo sukari yaheze igatekerwa mu mifuko ya Sosumo kugira ngo ubwa mbere iheze imenyekane ko ari ya sukari yaba importée par Sosumo. Ni kugira ngo Sosumo imenya ati irya sukari nubwo twayikuye hanze kuko leta kugira ngo Sosumo ishobore kuimporta iyo sukari sahiriza bene gihugu hari uburusho bwinshi bwatanzwe. Muri ico gihe rero pour question d'identification kugira ngo tumenye ko iyo sukari ari yazanywe na Sosumo iraheza igatekerwa mu mifuko ya Sosumo hanyuma igaheza igashikanwa ku isoko gutyo Sosumo igaheza ikamenya yuko ni ya sukari yava hanze mugabo yazanywe na Sosumo iri kwiratangwa mu bene gihugu. Kubijanye n'imyidogo y'abadandaza ishingiye ku nyungu y'abarangurira muri Sosumo n'abadandaza isukari ku kiro, umushikiranganje yasiguye ko ivyo byose vyategekanijwe kandi ko inyungu itigeze ihinduka. Igisabo c'abadandaza rero ngo caramaze gufatwa nkama, ubu rero ngo bakaba bazogifatirako. Ikindi gitegekanijwe gukora nuko ihinguriro Sosumo ryo kwagurwa hatibagiwe kwifashisha abadandaza bigenga. Hariko haragurwa kandi imirima y'ibikaju hanageragezwa ubwoko bushasha bugera kuri 12 bw'ibindi bikaju birindi hindagurika ry'ibihe. Ahanye n'iteka yunganira umushikiranganje yavuze ko bitumvikana ingene haba abanyegeza isukari kandi hingurwa na leta, agasaba ko ababikora bose bokugwa ku rutonde rw'abahabwa isukari na Sosumo. Igikomeye no gutangwa neza naho yobanye ariko igatangwa neza
uwo ari wese akamenya yuko ari nke, akabona yashoboye kuboneka iyimbuwe, akabona niyabaye niyavuye hanze, atakwirirwa bavuga ngo banyuranye imifuko kugira ngo bahishe ubukene bwayo. Oya, nibayitange uko yavuye hanze, bayitange uko nyene yavuye hanze, yakorewe hagati mu gihugu muri sosuma, babitange uko nyene. Ari nkeyi habe amategeko y'ingene baca bayigaba bayisabikanya mu bene gihugu. Ico nico gikomeye cyane muri commerce, nico gikomeye. Ico rero nico mwebwe nk'umushikiranganje ajeje ubudandaje nico mwokurikirana cyane, kugira ngo murabe iyo sukari nimba ari nkeyi itubere nkeyi twese, dusabikanye dukeyi tuhari. Nimba ari nyinshi dusabikanye uko yaje, nta ngorane. Ntidukeneye uwo muntu aza kunyegeza mu wundi mufuko kugira ngo yerekane iki. Nayo kubijanye n'amahada bacibwa abadandaza b'ibinyobwa vya Brarudi kuko baba badugije ibiciro, umushikiranganje ajejwe ubudandaji yishuye ba nyakubahwa bashingamateka ko ivyo vyisunga indinganizo y'amafaranga leta yategekanije gukoresha ku mwaka. Nk'ubu haribonekeza n'ibibazo bijanye n'amande acibwa ku badandaza b'ibinyobwa vya Brarudi, aho musanga baciwe amande atandukanye ngo badugije ibiciro, ariko twari twagerageje turatomora muri mwibwirizwa ritunganya amafaranga tuzokoresha uno mwaka muri article 82, turashiramo amafaranga umuntu adugije igiciro kuri kijya giciro kiba kizwi, amafaranga ariha mu kigega ca leta, kugira ngo umuntu aduze igiciro bivanye n'ingene ako kabare kiwaho gaherereye n'ingene gatunganijwe, ntihagire ubuzaraca amande umuntu, ahubwo tureka abantu badandaze bidegemvya, badandaze kandi ku nyungu yabe baronka inyungu, bongere badandaze kandi bisunga n'inyungu y'abene gihugu. Iki rero novuga nti ku binyobwa vya Brarudi ni wo muti twabaye turatora, ariko ikiba gikomeye nuko twumva yuko urudandaza rwategereza gukorwa mu mwidegemvyo ku neza y'umurimi. Umurimi ahejeje kwimbura ntihagire uza kumujuragiza, ashobore kwimbura, ashore ibidandazwa vyiwe kuko wabazi kudo production, abazi inguvu yashizemo, abazi ingene ya bibiri yakuye, ashobore kubishora ataba komisionnaire babarimo. Nukuvuga ngo rero n'urugamba rwa misi yose, ngira ngo muramaze kumva kenshi tugo turavuga tuti abantu bitambika hagati y'umurimyi n'umuguzi, nukuri barasubiza inyuma iterambere ry'igihugu, kuko ni nabo benshi biha kuja kwegeranya umwimbo w'abene gihugu. Ku kibazo cha Brarudi, Nyaniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yaragize ico avuga ku bijanye n'uko hari ihinguriro ribuza ko hari izindi nzoga zinjira mu gihugu kandi itagira ubushobozi bwo gukwiza inzoga mu bene gihugu bose bazishaka. Abantu inyota ikabica, kandi Brarudi igagisaba yuko abacuruza amaproduit yayo, inzoga zayo, ko atayindi nzoga yinjira. Brarudi nta bubasha bwise bwo gushobora gukwiza abene gihugu inzoga bashaka. Nukuvuga rero yuko ikibazo kizamwo nuko Brarudi tuyisaba guhindura ingendo, icyo kintu cya monopoli kakwivako, ikareka abandi bagakora. Kuko twe tuvugira abene gihugu turabibona, abene gihugu usanga bavuga bati nta nzoga kandi igihe ni kirekire. Ubwo rero nta kuntu Brarudi yobandanya ibuza abandi kugira ngo bacuruze yitwaje ko hari ibikoresho ibaha, kuko icyo gihe yobiri kurerekana ko menga abarundi bateza gutera imbere, ntibateza kuvamwo abanyabwenge nabo bashobora kugira amahinguriro nabo bagakora inzoga hanyuma bakaba competitive nk'abandi. Arebe bikavuga yuko kuri icyo kibazo cya Brarudi hari ihuriro mwavuze umugwi kumbure woja kugira ngo habe ugukurikirana ko abantu bakora concurrence, abantu bapiganwa, kugira ngo noneho habe une sorte de régulation, habe ikintu cyo gufasha kugira ngo abari muri ivyo bintu by'ibidandazwa bijanye na Brarudi bose bashobore kugira aho bahurira kandi bakora ubudandazwa bwabo atari bintu byo guhigana cyangwa bintu byo kwankanya bamwe n'abandi, kugira ngo abantu bakunze bagumane isoko bonyene. Ico abarundi ba leta
abarundi ibahimiriza yuko bokujya mu mashirahamwe bagashora imitahe bagashiramo imitahe ariko rero mu gihe abarundi bariko barondera ingene nabo bogwiza umwimbu bagashora imitahe ntibyumvikana ko abandi boza bavuga ngo hano twarazibiye ngo nta bantu bozani ibinyobwa bagashiramwo ngo nitwebwe Brarudi gusa oya ico kandi turiko tuvuga nabo bavyumve aba twe duserukira bene iyo ntavyo dushobora kwemera kandi twaje dusaba rero yuko ico kibazo muri leta baca bagihagurukira kugira ngo kiveho bareka abarundi bose ababishoboye bisunga amategeko bakore neza mugabo atabushaka kugira ngo akumire uwundi mu bintu bijanye n'ubudandazwa bya birya binyobwa bya Brarudi cyangwa n'abandi bose bafise ibindi binyobwa bibaza ko byo shobora gushikwa ku isoko. Ikindi kibazo banyakubawa abashingamateka bashatse kumenya nuko leta ikora kugira ngo ihagarike ingendo yo gushora umwimbu bajana hanze bawucishije ku mbibe mu kinyegero umushikiranganje akamenyesha ko ari urugamba rwo guhozako. Mugabo muri ico gisata naho nyene iteka aribonekeza abadandaza bikika mukiza nkuko mwabivuze ugasanga umwimbu uciye ku mipaka novuga nti igihugu cyacu Burundi gifise imipaka ifise intoboro naho wokwirirwa uragwana n'abacisha urudandazo rwa fraude ku mipaka ku vy'ukuri turabona yuko ari kibazo kiduhanze ko abajeje intwaro ntako badakora abajeje umutekano ntako badakora mugabo turabona yuko abantu baguma bikika mukiza bashaka gusahurira umwimbu bavuye hano mu gihugu cyacu Burundi bawushore ku masoko y'ibihugu duhana imbibi. Ibi rero akenshi nuko babona yuko ashoye aho hakurya mu bihugu duhana imbibe hari gihe dusanga igiciro kiri hejuru kuko hano mu gihugu cyacu Burundi ugasanga igiciro kiri ku mafaranga makeya. Rero umwene gihugu cankwe abo bakomisiyoneri akavuga ati ndonsa honca kugira nje kubishora aho hakurya nizanira amafaranga menshi ngize amahirwe nkaronka inzira ndayimena ngende. Niyo ntambara ya minsi yose rero yamihari yo kurwanya abashora ibintu badaciye mu kinywabi ariko n'urugamba rwa twese n'urugamba rw'ubushikiranganje butandukanye n'urugamba rwa leta n'abajeje kucungerera umutekano kugira ngo turwanye urudandazo rwo mu kinywabi. Kuco mwaterereye yuko iki kibazo ari d'ordre structurel n'ukuri ni kibazo c'inkora mutima ariko tukibaza ko intererano mwaduhaye zuko hojaho umugwi koko wiga les mécanismes n'amastratégie kugira ngo tuve muri ibi bibazo kugira ngo turabe ingene guhanahana urudandazo byo kwama vyoroshe mu gihugu cyacu Burundi bike bibonetse dushobore kubisabikanya twabifashe nka nkama. Ibibanza vyo mu masoko navyo vyarabajijwe ko nabanyakubaho abashingamateka kuko vyagiye vyibonekezamwo utunenge tutari duke mbere bikanatuma n'ibiciro vy'ibidandazwa bitandukanye biduga. Aha umushikiranganje akavuga ko hari umuguri kuri ico kibazo. Hariho umugwi uri kuravyiga nivyo iki kibazo caragaragaye nishigwa mu ngiro givyerekeye itunganywa neza ry'ibibanza vy'amasoko hano mu gihugu cyacu Burundi. Hanyuma ibibazo byinshi byagiye biribonekeza n'utunenge turajamo. Aha rero novuga yuko hariho umugwi uhurikiyemo wose uri mu ubushikiranganje butandukanye ukabamo kandi n'ikigobe uri kuri gutwo tunenge twose wongera wakira n'ibibazo byaba iby'abadandaza canke iby'abari bafise ibibanza muri ayo masoko bazoheza barabe wongere batange raporo baduhe n'amastratégie n'icokorwa kugira ngo iyi midogo y'abene gihugu ishobore kugabanuka ariko ni gisata cibonekejemo utunenge twinshi. Ivyo rero novuga ko kino kibazo kiriko kirakurikiranwa ku munsi kugira ngo utunenge twose twibonekeza dushobore kugenda turakosorwa n'ingingo zibereye zishobore gufatwa gutyo dushobore gushira mu ngiro itegeko rigenga itunganywa ry'amafaranga mu mwaka ku gace kavuga ingene itozwa ry'amafaranga ku bibanza byo mu masoko rigenda.
Ikindi kibazo cabajijwe n'ikijanye n'isima, aho ngo hari bamwe mu badandaza bafata imifuko y'isima y'ubwoko butandukanye bakayishira mu yindi, aho umushikiranganje akamenyesha ko ababikora baba baciye kubiri n'amategeko. Ku bwanya n'iteka umukuru w'inama nshingamateka, icangwa ry'iyi sima habanje guhindurwa imifuko ngo birononera abayikoresha mu nyubakwa zabo bakisanga mu ruhombo. Isima ni kwa kundi ntushobora gufata umufuko wa Dangote uciwushiramwo isima ya Buseko hanyuma uze guhenda abantu ngo bahaye Dangote canke ngo bahaye Buseko atari byo, kuko arya masima arafise ingena cangwa. None nimba umuntu umuhaye isima atariyo wakaza gucanga imicango atariyo, ntimumva ko mumwiciye inzu? Inzu murayishe kubera itama ry'amafaranga abashaka kunguka vuba, abashaka gutunga vuba. Isima muri Buseko batubwira ati isima yabonetse inganuko. Muri Dangote kwa Dangote batubwira ati inganuko. Hano n'andi masima muri za Zambia n'ahandi batubwira ati isima inganuko. Hanyuma muri leta bige ingene iyo sima isabikanywa, hari abaca bayihambira bakayijana mu bindi bihugu. Nihabe uko ndabibona, nimba ariko namwe mubibona nyakwa mushikiranganje, habe un comité de suivi et évaluation. Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko ivyo bayikoramwo bishika ku bice 85% kwijana biva hanze y'igihugu. Ubu rero ngo hakaba hariko harashingwa ihinguriro mu ntara ya Rutana rizohingura isima kugira ngo iboneke ku bwinshi. Ikindi cabajijwe n'icerekeye amahinguriro y'ivyuma hani wacu usanga ukoresha ivyuma vyashaje déchets métalliques. Umushikiranganje agahumuriza avuga ati ico novuga nuko dufise amahinguriro abiri akora ibivyuma by'amaferabeto, hariho Fabrimetal na Iron and Steel. Bamwe bose barafise urugezo rw'amaferabeto bakora kandi akurikije ibisabwa. Ikigo BBN kwirikirana ku munsi ingene amaferabeto aba ariko arakora ku rugezo rw'ubushobozi n'ibikoresho baba ariko barakoresha. No kuvuga bamwe bose barafise amanome baba ariko barakorerako bivanye n'ama specification technique y'amaferabeto baba ariko barakora. Rero novuga ni iki kibazo c'amaferabeto, hariho n'uwabajije igituma hari amaferabeto ariko aranka kwinjizwa hano mu gihugu cyacu Burundi. Nuko vyagaragaye yuko hari amaferabeto aba importé adakwije les normes de qualité za EAC, aho usanga ivyo banditse ku rupapuro novuga gwerekana ivyo bimporse, no kuvuga sanga ayo manorme n'ayo maferabeto ariko baravuga bazanye ikigo BBN gishitse kiri ku mupaka, batoye echantillo bakaja gupima bagasanga ntaho bihuriye n'ivyo ibiri les produits ntizihuye n'ivyanditse kuri déclaration d'importation. Ikibazo c'igitoro cinjira hano mu Burundi ngo coba kidakwije ibisabwa, aho umushikiranganje yarahumurije banyakubahwa abashingamateka abamenyesha ko ico cyose cinjira mu gihugu kiba cabanje gupimwa n'ibisata bibijejwe kugira ngo ntibihave bitera ibibazo. Muri kino gihe rero ibiciro vy'ivyankenerwa nka vyose bisa n'ivyaduze, umuntu aravye ubushobozi bw'umuguzi ngo arasanga butitabwaho. Leta rero ikabibona ko kuduza umwimbu ariyo nzira irashe, abadandaza n'abandi bose bagakora bashize imbere neza y'umwene gihugu. Mu kurindira ko umwimbu w'isukari ugwizwa, amashirahamwe yose afise amahinguriro ahamagarirwa kuja kwigurira isukari hanze, kuko iyihingurwa na sosumari y'abene gihugu nk'uko umushikiranganje w'ubudandaji yabishikirije. Dufatiye ku baro byo mu mwaka uheze nuko sosumo ihingura hafi amatoni yababa ibihumbi 19, nukuvuga ngo
iyindi sukari isigaye niva hanze yababa hafi amatoni 200,000. Rero mucamumva yuko ivyo sosumo ihingura nivyo bike, isukari dukura hanze niyo nyinshi, bitaye ko n'isukari ikoreshwa mu mahinguriro nk'ibikoresho by'ibanze itera yiyongera. Ariko ngaho ico novuga nuko mwitunganywa neza ry'itangwa ry'isukari, nuko twasavye yuko ndetse isukari ya sosumo yaba ihinguwe niyo sosumo yinjiza hano mu gihugu cacu Burundi isumira makungu ihabwa bene gihugu, kugira ngo ayo mahinguriro yose ashobore kuja kwizanira isukari industrielle mu masoko mpuzamakungu. Ni kuvuga amahinguriro yose ahamagarirwa kuja kwimportera isukari bashobora gukoresha mu mahinguriro yabo. Banyakubahwa abashingamateka barashimye ko leta idahengeshanya kugira utwigoro tworohereza umwene gihugu mu bisata bitandukanye, cane cane icaronkamwe vyankenerwa mu buzima bwa misi yose, ariko rero bagasaba ko inzoga zikaze cane nk'iyo bita kiki zokugwa ku isoko mu ntumbero yo gukingira amagara y'abene gihugu. Inama nshingamateka yarashimiye kandi umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji, yongera imusaba kongereza inguvu kugira ngo ibibazo vyose vyashikirijwe bitoregwa inyishu, maze igihe yagarutse imbere y'abanyakubahwa abashingamateka aza yirate vyinshi azoba yararanguye. Aha niho turangirije ikiganiro c'uno musi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.